Selon les données communiquées par les responsables des sites, environ 25 000 réfugiés sont actuellement dufatiye ku biharuro bitangwa n'abarongoye ibibanza impunzi zirimwo abababa 25,000 nibo bari muri iki gihe mu Gatumba, nayo hafi 40,000 by'izindi mpunzi bikaba biri muri Buganda. Muri izo mpunzi abenshi n'abagore n'abana. Izo mpunzi rero zirakenye imfungurwa, aho zikika umusaya, aho zivuriza, amazi meza n'ibindi. Ukutaronswa ivyankenerwa biriko birigaragaza bihakwa kuzotuma haba ingaruka zikomeye haba kuri izo mpunzi canke mu kibano no kubijanye n'ibungabungwa ry'umutekano. Ndateye akamo kihuta akarere n'amakungu kubagarukirako. Kano kamo gatewe kandi ibihugu bihurikiye mu muryango wa CEEAC, ubumwe bwa Afrika n'amakungu muri rusangi. Ndabahamagariye gukorera hamwe byihuta kandi bitunganijwe neza mu kwegeranya uburyo butandukanye kugira ngo ivyo vyankenerwa byose bishobore kuboneka mu buryo bwihuse kandi bubereye. J'appelle à une mobilisation immédiate, coordonnée et renforcée des ressources financières, matérielles et logistiques afin de garantir une assistance humanitaire d'urgence adéquate.